Abateze amatwi mwese ndabaramukije, kaze mu kiganiro ivyo nabageze vyose. Igihe Yesu yasezera abigishwa biwe yabahaye icagezo ngo bagende bahindure amahanga yose abigishwa, bababatize, baheze babigishe kwitondera ivyo yabageze vyose. Muri iki kiganiro mutegurirwa mukongera mugashikizwa na jewe Yohani Niyondiko, biciye kuri radiyo Ivyizigiro no ku zindi mbuga zikoresha ubuhinga bwa none. Turigira hamwe kimwe kimwe mu byo Yesu agomba ko tumenya, hanyuma ngo tubigendere bitume dukomeza urugendo rwacu rwo gusa nawe buri munsi. Kaze mu kiganiro cy'uyu munsi. Umutwe w'ijambo ry'uyu munsi uravuga ngo hagarara mu kirengero. Reka dutangure dusoma ijambo ry'Imana muri Ezekiyeli igice ca 22 ku murongo wa 30. Dusome mu izina rya Yesu Kristo. Kandi narondeye umuntu muri bo yosana uruzitiro, agahagarara imbere yanje mu kirengero, ahagarariye igihugu ngo noye kugihonya, ariko nta numwe nabonye. Nico catumye mbarekuriramwo ubushangashigwe bwanje, nkabamarisha umuriro w'uburake bwanje, ingeso zabo nkazibasubiza ku mitwe, niko umwami uhoraho agize. Imana idufashe. Mu gihe ca kera ibisagara vyaba vyubakiwe, vyaba bizitijwe, vyaba bikikujwe n'inzitiro. Igihe cose rero uruzitiro rwaba rurimwo igisoko, vyavuga ngo igihugu canke igisagara caba kitari mu mutekano, caba kiri en danger. Igisagara canke igihugu cashobora guterwa, kikibwa canke kikanyagwa. None ni kubera iki Imana yakenera abahagarara mu kirengero? Dusomye kuva ku murongo wa 25 muri Ezekiyeli igice ca 22, turabona ingene igihugu c'i Buyuda cari cifashe muri ico gihe. Hari igihe abantu bari bagiye mu bitabereye, mu bidahimbara Imana, bava ku Mana, basenga ibigirwamana. Igihugu cari cuzuye umuvurungano, cari cuzuye ivyaha. Ntabwo igihugu cari gitunganye, ntabwo igihugu cari gitekanye. Iyo rero igihugu kidatunganye, hakenerwa abantu bo guhagarara mu kirengero. Reka turabe ubwa mbere umugwi wa mbere, abaganwa, no kuvuga abarongozi bari barongoye igihugu. Bibiliya twereka ngo abaganwa ngo bakorera inama z'ubugarariji hagati mu gihugu, ngo abayobozi bari batsonsomeye abantu. Abaganwa bari banyaze ubutunzi bw'igihugu n'ibindi vy'igiciro. Abaganwa kandi bari basigaye bameze ngo nk'amabingira atabagura ico yahize, bavisha amaraso bagahonya abantu. Mu gihe ibintu bimeze gutya, Imana ikenera abo guhagarara mu kirengero. Imana ikenera abo gusana uruzitiro. Imana idufashe. Umugwi wa kabiri turabona abaherezi. Bibiliya iravuga ngo muri ico gihe abaherezi ngo bari bishe ivyagezwe vy'Uhoraho. Abaherezi ngo bari baziruye ivyera vy'Uhoraho. Ntibari bagishira itandukaniro hagati y'ivyera n'ibitari vyera. Imana idufashe cane. Kandi ngo aba baherezi ngo bari baretse kumenyesha abantu ingene batandukanya ibihumanye n'ibidahumanye. Igikorwa c'abaherezi bari bagitaye, bari bakiretse. Ngo kandi abaherezi bari birengagije amasabato y'Uhoraho. Uhoraho yaravuze ijambo riteye ubwoba ngo nsigaye nkengeretse muri bo. Imana idufashe cane. Mu gihe ibintu bimeze gutya, Imana ikenera abo guhagarara mu kirengero. Imana ikenera abo gusanasana uruzitiro. Ubwa gatatu turaraba bakamenyi. Bakamenyi bari bande? Muri ico gihe aba bitwa bakamenyi bari abavugishwa n'Imana, bari abahanuzi. Mwibuke tuhe tuvuga ku Bisirayeli. Abisirayeli bari bafise abavugishwa n'Imana, bagendana nabo, baba muri bo Imana yakoresha. Rero Bibiliya iratubwira ngo bakamenyi aribo bavugishwa, aribo bahanuzi,
ngo ntabwo nabo bari bera na gatoya, bari complice, nkoresheje ijambo ry'igifaransa, kugeza aho Bibiliya ivuga ngo bafata bagaca basigiririza vya bintu vyose bagasigako ingwa yera, ngo bakabwira abantu ngo vyose ni vyiza, vyose n'amahoro, bakerekwa, ariko beretswe ngo bakerekwa ubusa, niko Bibiliya ivuga, ngo bakaragura, ngo ariko bakaragura ibinyoma, bakavuga bati uku niko warahagize, kandi atari we yabatumye, bakabeshera uhoraho ngo yavuze, kandi ataco yavuze na gitoya. Ivyo bishabuza Imana. Mu gihe nk'iki, mu gihe atakwerekwa kukiri mu gihugu, mu gihe atanama nziza zikiri mu gihugu, mu gihe ubugororotsi butakiboneka mu gisagara, butakiboneka mu ishengero, butakiboneka mu bantu, Imana ikenera abo kurambarara imbere yabo bagahagarara mu kirengero. Yewe uri kuranyumviriza, Imana iriko iraguhamagara ngo hagarara mu kirengero. Ubwa kane turaraba uwundi mugwi w'abanyagihugu nabo. Bibiliya iravuga ngo abanyagihugu ngo bahahaza abandi, ngo barambura abantu bakabanyaga ibyabo, bakabiba, ngo bagirira nabi, bagahahaza abagorwa n'abakene, ngo bagafata umuntu w'akavantara n'ingenzi bakamudendereza. Ivyo bibabaza Imana. Ibi biratwereka iki? Biratwereka umutima w'Imana. Umutima w'Imana uri hehe? Imana igomba ko igihugu cose, kuva ku baganza n'abaganzwa, abarongoye n'abarongorwa, abaherezi n'abavugishwa n'Imana bose, Imana igomba ko bayigororokera, ko bayitunganira. Imana yita ku mfuvyi, yita ku bapfakazi, yita ku bagorwa, yita ku bakene bakavantara. Imana ibashinze ijisho, ibagumiza ko amaso yayo, ntigomba ko ari ubafata nabi. Imana idufashe cyane. Nuko rero ibi vyaha vy'abarongozi n'abaherezi n'abavugishwa n'abanyagihugu vyababaje Imana. Bitubwira kandi ngo ubugororotsi iyo bubuze ibintu birononekara, kandi rero ubwo bugororotsi ni uruzitiro rudukingiye. Ubugororotsi ni uruzitiro rukingira igihugu, ni uruzitiro rukingira igisagara. Ubugororotsi mu miryango ni uruzitiro rukingira imiryango yacu. Ubugororotsi bukingira abana bacu, bukingira imiryango yacu, bukingira abakonjwe bacu. Ivyaha no kugabitanya bituma inzitiro zacu zibamo ibisoko. Nico gituma Imana ihaye guhamagara wewe ngo uze igukoreshe, ngo uhagarare mu kirengero. Ikibabaje rero, Imana ntiyaronse wo guhagarara mu kirengero. Hanyuma igihano kica kibagwako bose. Umva, ingero y'icaha ni iki? Ni urupfu, niko Bibiliya ivuga. Ivyo bica bivuga ngo inkurikizi z'ivyaha vy'abo bantu zabaguyeko. Kandi Bibiliya niko itubwira ku murongo wa 31 aho nyene muri Ezekiyeli igice ca 22 ngo Imana yabarekuriyeko iki? Ubushangashigwe bwayo, ibamarisha umuriro w'uburake bwayo. Imana idufashe cyane. Ni gute none twohagarara imbere y'Imana mu kirengero? Reka turabe akarorero ka Mose. Mu gitabo cyo Kuvayo igice ca 32 turabona Mose yaduze ku musozi kuvugana n'Imana, kubonana n'Imana. Abisirayeli basigara ngaho, ariko kandi bafise abarongozi babarongoye. Icabaye niki? Ngo Abisirayeli ngo bavuga ngo Mose yatevye, ngo wa Mose ngo ntituzi vyiwe, ntituzi vyabaye. Ngo baca bagora baremera abarongozi babo, barabwira bati dukeneye Imana dusenga. Ngo baca babaza bacura igishushanyo, bagifukama imbere, baragisenga. Mose amanutse yumva ugwamo, ariko Imana yari yamubwiye iti numanuke, ba bantu wakura mu gihugu ca Egiputa ngo biyanduje.
Abisirayeli bakora ibyaha, bakora ibizira, basenga igishushanyo bibagira imana mu kanya gatoya, ariho bakivuye muri Egiputa, ariho bakivuye bakijabutse ikiyaga gitukura, bakijabukijwe ikiyaga gitukura mu buryo bw'igitangaza gatoya, bageze hakurya gatoya mu bugaragwa bibagira imana. Imana irababara. Mose ahageze arashavura, naho mbere ngo amena ibisate by'amabuye yarazanye vyanditse ko ivyagezwe Imana yari yamwandikiye, arabimena. Uburake bw'Imana buziriringira Abisirayeli, ariko Mose wakora igikorwa kidasanzwe. Mose aje imbere y'Imana aratakamba, ahagarara mu kirengero asabira Abisirayeli, avuga ati yewe Mana ndakwinginze. Ku murongo wa 32 aravuga ati Mana ndakwinginze, harira icaha c'aba bantu, harira icaha, harira ivyaha vy'Abisirayeli. Ararenza kwijambo aravuga ati utabahariye Mana uca umfuta mu gitabo cawe wanditse. Mbega umuntu adasanzwe, yemeye kurambarara imbere y'Imana, yemera guheba ubugingo bwiwe ati najewe munkuraho nimutabahariye. Guhagarara mu canzo, guhagarara mu kirengero, none bivuga iki? Mbega inkurikizi zavyo niziye? Mbega ni igikorwa gisanzwe? Oya, ntabwo ari igikorwa gisanzwe na gatoya. Guhagarara mu kirengero bisaba ko abantu bitanga, bakemera guheba ubugingo bwabo, bakemera gutara agahanga. Niwumve, uruzitiro rukikuje igisagara cose rurimo igisoko, bivuga ngo abansi baca baza. Kwemera kuja guhagarara harya mu kirengero, uvuze uti ikizoza kirondera abari hano indani kizobashikira aruko candangije. Jewe ndemeye kizobanza kwica jewe, abansi bazobanza kwica jewe. Kwemera guhagarara, kwemera kuba umu intercesseur ntabwo ari ikintu gisanzwe. Uba wemeye ikintu gikomeye cyane, ariko inyungu zacu zirakomeye kandi nziza cyane, ziri mu munezero. Abantu bemera gutanga iki? Amagara yabo, bagatakambira Imana. Abantu bagira bati ikizoza kizoshikira kuri jewe, abanyagihugu bariye nzobagwanira. Mbega none ikibazo ngiki, mwene data we kuranyumva, uriteguye kuba nka Mose? Uriteguye guhagarara mu kirengero kubw'umuryango wawe? Mbega urumva witeguye kubamba, guheba amagara yawe kubw'ishengero ryawe, kubw'igikorwa Imana yaguhaye, kubw'umuryango wawe? Uriteguye guhagarara mu kirengero kuba umu intercesseur kubw'abana bawe, kubw'igihugu cawe, kubwo igisagara cawe, kubw'abagenzi bawe, kubw'abarya abantu mubana batarakizwa? Imana ko iriko iraguhamagarira, igomba abantu bahagarara mu kirengero muri iki gihe ibintu bimeze nabi. Mu gihe ibintu bimeze nabi aho ubaye, mu gihugu cawe, mw'ishengero ryawe, mu gisagara urimwo, mbega uriteguye ko Imana iriko iraguhamagara? Imana idufashe, Imana idushoboze cane. Imana iradushaka, Imana iriko iratwinginga ngo tugende, ngo duhagarare mu kirengero, duhagarare tutakambira Imana. Imana ishaka ko tuba nka Mose, twinginga Imana nka Mose, tuyingingire abantu bayo. Yewe uri kuranyumviriza, itaba umuhamagaro, hagarara mu kirengero, senga Imana. Hari ikiguzi kidasanzwe, bizogusaba kuvyuka kare, bizogusaba ngira ngo kuryama utevye, bizogusaba kurara ijoro urikesha wicaye uri ku mavi usenga Imana, bigusaba kwisonzesha. Emera ico kiguzi bigusaba, inyungu nizigiciro. Mose haravuga ati upfumu nkura nanje mu gitabo wanditse niyo utababarira. Imana ikeneye abantu bahagarara nka Mose. Ariko wumve, Mose yari afise ubucuti n'Imana budasanzwe, yari umugenzi w'Imana. Mose Imana yarazi kavugana nawe, kaganira nawe. Mbega yewe wewe unyumviriza nanje, ubucuti bwacu n'Imana bumeze bute?
mbega urumva ko ufise iyo assurance, ko ufise uko gushira amanga nk'uko kwa Mose yavuga abwira Imana nk'ubwira umugenzi wiwe ati yewe Mana ndakubwiye ndagusavye harira aba bantu bababarira icyaha cyawe kibabarira, kandi Imana yaciye ibababarira. Kubera iki? Mose yahagaze mu kirengero. Imana ikeneye abantu ba Mose uyu munsi bahagarara bakamera nkawe. Imana idufashe, Imana iduhezagire, Imana igufashe kandi guha umugisha mu gukora ico gikorwa kidasanzwe. Haleluya, amen. Ndabashimiye mwebwe mwese mwateze amatwi ikiganiro ivyo nabageze byose. Twizeye ko mwafashijwe n'inyigisho y'ubu munsi. Tubifurije umugisha w'Imana mu banyu no mu byanyu. Naho ubutaha.